muri rusangi nanditse title mvuga nti iyo umurwayi yanse kunywa umuti araremba. Iyo umurwayi yanse kunywa umuti araremba. Iyo komeje kwanka gose muvira nko gupfa. Nigeze kubona Safi agira comment muri post naringize mu nyuma arayifuta avuga ngo nabuze ama commentaire ngo reka ngo akomante hanyuma ngo ndonka ama comment. Ivyo je narabirengeye bro. Yari ibintu kino gihe narengeye ibintu byo kuvuga ngo ntanzi inkuru nkeneye commentaire igihumbi nkeneye turi muri business. Byo nanjyohera cyane gusumba abarundi bamaze kumva ko bari muri business. Twakoze ibiganiro byinshi ngaho mu Burundi dutanga impanuro ku artiste kugira ngo babe international, bareke kuguma baraba local bo ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Benshi turazi ko twavuga tuti hari artiste batagikeneye promotion ngaho mu Burundi, ahubwo yagize cover coming soon y'indirimbo igira isohoke tugira tuti ayisohora ryari tuyisangiza abakunzi bo muziki w'u Burundi. You know, hari n'abandi kandi bagira bati reka dusohora indirimbo tubanze twirondeze. Bararuha cyane kuko umartiste akikirondeza araruha cyane. Umartiste akikirondeza araruha iyo ariko ararondera promotion. I know kuko ntabaremeza abafana abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ni nabo nakunda guhamagarira kenshi Pablo Tiken from Dubai. Ndabona araje ku murongo. Numwe mu artiste baba legend nubwo rimwe na rimwe usanga hari ibiko biratogwa ngaho mu Burundi mugabano ba legend bakibagiza. Wanashimwe ugasanga hari n'abariko barabahanga. Numwe mu artiste bafashe indege kera berekeza Dubai hanyuma kino gihe hari mu artiste afise maison en étage ngaho mu Nyabugete. Ya nukuvuga iki karagaciyemwo vuga nti jambo sana Pablo Tiken. Ndiko ndavuga twatanze umuti kenshi w'ivyokorwa mu muziki, twatanze umuti kenshi kuko ndibuka ko je natangwa ivy'itangazamakuru c'était en 2014 vers la fin août 2014. Ninjwemo na Lenova Radio Culture nibaza ko ari ahantu nakoreye ibikorwa byinshi cyane byo kumenyekanisha umuziki w'u Burundi. Abartiste bamwe natanguye guhereza ibiganiro ku ncuro ya mbere, ndabavuga amazina bamwe ngabo niyuka. Ndibuka D1 yiga kuri Lisegi mu biganiro byinshi twakoranye yagiye arabigaruka ko yazakunda abatarasohora indirimbo nimwe ngaho kuri Radio Culture. Numwe mu artiste nahaye impanuro arazumva. D1 nije mumenyesha makuru yatanguye kumuhereza ikiganiro cy'umuziki cya mbere ngaho kuri Radio Culture, cyari kiri kiganiro cyitwa Buja Times. Hari n'abandi bazi kugakora ibiganiro mu byandikwa morning. Nibaza ko benshi mu byibuka. Simba njinga ngo mvuge nakoze ibintu kuko ndazi ko haraba abakunzi b'umuziki w'u Burundi baje mu nyuma batazi umu artiste yavuye he, ni bande bagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo babawe ico bari. Nkuko Landry Mugisha atahoja ku ruhande avuge ko atakoze ibintu bikomeye cyane biciye kuri CCBFM Plus, aduza baba Safi, aduza baba Emerson, aduza baba artiste batandukanye twagiye tubona bagiye baca mu minwe yiwe kino gihe afisa keza net. Anayo na cyane mbono yiwe kandi yakoze ibintu bikomeye cyane no kino gihe hari muri business. Birambabaza cyane kuba hari abartiste bakikidoga twararusha kuraho mu myaka ingana kuraho. Nta mumenyesha makuru yigeze yibukwa n'umu artiste turetse abartiste bamwe dufate nka Natasha fata bamenyesha makuru akavuga ati okay je nimba Imana yampezagiye tujane Kampala, tujane Tanzania, tujane hehe, akavuga ati ndakokone sivyo mwa muri ko murakora. Ariko nagenda babwire ko amaradiyo ngaho mu Burundi aritanga akora mu bwitange. Aba bari artiste bariko baridoga nitwagaragaye muri Trust Award, nitwagaragaye n'aba artiste baronse ama opportunité, baronse uburyo bwinshi bwo gushika kure, bwo kubyaza umusaruro ibikorwa barimwo, bwo kwagura imbibe, ariko babipfusha ubusa. Ubwibone bwo kubona ko barenganye, bwo kubona ko aho bageze bikwiye, bwo kubona ko nimba bazwi Makamba birakwiye, bazwi Gitega birakwiye.
bazwi Karusi birakwiye, bazwi Bujumbura birakwiye, bakaca batangura kuvyimba bakumva ko vyose baranga. No kudakorera hamwe, akumva ko we nimba sohoye ihiti imwe hiti zibiri birakwiye, nta murumunanje nofata, ntabwo no kwiyegereza kanaka kandi je kino gihe ndi king. No, ibyo twaratanze impanuro mu biganiro kenshi, ugasanga amaradiyo aratanze imyanya y'amasaha abiri par jour kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Ibiganiro by'umuziki, ibyo biganiro ukanasangana n'abasponsa bafise, ugasanga nta basponsa bafise. Amaradiyo akavuga ati tangaza ibikorwa by'abartiste, tanga ibiganiro, hanyuma dushikire kirigino gisata cha entertainment. Nibakora abartiste baronka n'amaduru y'amamiliyoni, muga ntibibuke ko hari amaradiyo yagize uruhara kugira ngo ayo maduru bayagereko. Ntibibuke ko hari abapresenta bagize uruhara kugira ngo ayo maduru bayashikeko. Arose deal ya 5 miliyo, deal ya 10 miliyo, nta n'ibihumbi ijana canke amajana abiri bigera biyumvira bwo guhindukira bagere bati reka mfungire envelope amasamiriza ari mu bicanza cha entertainment. Navuga ati nimba narose 8 miliyo ou 5 miliyo, reka mpebe umuliyoni, vuge ni radio reka ndayigenere ibihumbi amajana abiri, iye majana abiri canke ijana n'itanu, sa depend uruhara neza na neza bano ba artiste baba bariko baragira gute, baba bariko barakora. No kuvuga iki, kutibuka bo muba muriko murakorana kugira ngo bakomeze kuba promotinga, kugira ngo bakomeze kubarambara, kugira ngo bakomeze kumva ko ari babantu nyene bafatanye mu mugongo. Aba artiste n'aba president cyangwa amaradiyo, habayeho uko amaradiyo aguma pushinga les artistes, mugare les artistes ntibahindukire inyuma ngo bibuke bati nimba zino radio zampushinze reka mpindukire, nimba Imana yampeza gengira ico nkora. Nibobura n'urupapuro bagura mu radio, nibobura n'ikitoro bagura na cyane cyane narega amatara akunda kubura, nibobura naka ikintu ibihumbi ijana byo nyine bashobora gusahiriza mu radio. Ni sponsor amaradiyo n'abantu beza baragira bati okay kufisa yazana nta kibazo. Muga niba aba artiste amaze kuronka amafaranga cabi, ni naca aba artiste bo hanze y'igihugu badusumbije. Ni naco nashatse kugaruka ko mu gihe twagiye turatanga umuti y'ivyokogwa kugira ngo aba artiste neza na neza n'abamenyesha amakuru canke n'amaradiyo abakomeze gufatana neza na neza mu nda, bakomeze kuba colesere. Nibi twavuga tuti umu artiste ariko arakorerwa promo for free. Byarabaye kenshi mu Burundi aba artiste benshi bakorerwa promo for free, nta mafaranga bari yishwa ibiganiro, kuko par contre mu bindi bihugu amaradiyo aratanga amatarif, bakavuga ati aba artiste neza na neza kugira ngo bakorerwe promotion amafaranga nta nikiringo kingana gute nuku yasohoye indirimbo bikenewe shingwa bimeze ukuntu. Muga ni mu Burundi indirimbo isohotse barayitanga amaradiyo akayiplayinga for free, ibiganiro for free. Muga vyahindukira mu nyuma hagira akantu gakoze, nibo baba DJ Fernando, nibo baba Satbin, nibo baba bande benshi usanga basimbira ku mantuzeye ku ma platform ngo bamenyeshe makuru, nta kintu badufasha. Amaradiyo nta kintu badufasha. It's okay, je naratutswe bikwiye, je narabaye muri beef n'aba artiste inshuro nyinshi bivanye nuko nariko ndaserura ukuri biranka. Rero gushika ubuje ntaho duhuriye nibi ngibi byo kuvuga ngo ndaja ngaho ngo mfane ngo ngira ikino. Ifo kumenera inda kurukumu aba artiste bonyene ubwabo kugira ngo ntibaba aba artiste bo kugwego mpuzamakungu, nibo babyikoreye bashatse gukora ku giti cyabo no gutanga amategeko kubamenyesha amakuru. Aho umu artiste yahindukira mu nyuma akavuga ati isamirizi igomba kumplaying uku, abamenyesha amakuru bagomba kugira comment ku bikorwa byanje uku. Ugasanga umu artiste arahindukiye mu nyuma niwe ariko aratanga orientation kuri company, radio n'amakampani n'abakozi bayo, mugomba kunkorera ibi nibi. Batubaza ati none aba bantu bariko barabahereza amategeko y'ukuntu mugomba kubakorera promotion babarisha ngahe? Kuko iyo umukiriya yarishe aragira gute, aratanga intumbero y'ibintu by'ukuntu bigomba gukorwa. Mugabo ugasanga aba artiste bariko baratanga amategeko ku ba promoters ngo mugomba gukora uko. Ugasanga aba artiste bariko baratanga amategeko ku maradiyo ngo mugomba kugira commentaire uko, mugomba kugira
wagenda kuraba mu gitabo neza na neza cyujejwe iby'ubutunzi ese uyu muntu izina riri hehe yarishangahe 0 nivyo kutabwizanya ukuri hanyuma amenyesha makuru bavuga kuri bagacika abansi kuri bano ba artiste kwasa muzoguma muherekeza abandi mu gihe mutaratera intambwe mu byiyumviro mu mutwe mugire muti okay twinjiye mu kazi ka business kino gihe mu nyuma harabaye ibintu bijanye nuko aba artiste kugura imodoka ariko kuba hit kugira abakobwa barenze 5 bamukurikirana cyane bamutelefona cyangwa ashobora kuba ajyamanye na maze kubyamana nabo niyo hit mu kino gihe abandi atipe bo mu Rwanda bajeje bundi abisi melody bajeje bundi aba bana bo muri Tanzania bamwe baje mu nyuma zanyu ni zino nduru rero ni zino nduru baje bafise imbono bakavuga bati eske ni dukorane nabande kugira ngo ibikorwa byacu bigaragare hariho amaradiyo hariho ama TV online hari aba promoters abo bantu baratahura cyane ko aba artiste atamafaranga bamwe baba bafise bagitangura ariko bamaze kuyaronka niba aba artiste baca bagira gute baca bahumugongo bano bamenyesha amakuru baca bahumugongo ano maradiyo baca bahumugongo bano promoters baca bahumugongo umuntu wese afise ahuriye nabo kubera bumva ko bashyitse kino gihe nivyo harabagiye bararonka ibiteramo za Belgique abagiye bararonka ibiteramo za Dubai abagiye bararonka ibiteramo mu bihugu bitandukanye bano ba artiste mu bagarutse babaye ba king sorry bagarutse babaye ba king aho tubwizanye ukuri agize imana aruriye indege agaruka yavyimvye agaruka yereka umumenyesha makuru ko ataco yigeze akora muri we naho vyakabaye aho umu artiste aja ku mbuga ziwe akataka amaradiyo akataka abamenyesha makuru akataka abo bantu bose kino gihe bigezaho aba artiste bataka bafana ngo umufana afite uruhara n'iterambere nk'isubira nyuma ry'umuziki umufana umukunzi w'umuziki w'u Burundi kino gihe ari gushirwa mu majwi ko afise uruhara mwiteranyuma ry'umuziki w'u Burundi nibibaho umufana niwe yatumye mu bico muri abangaba dukurikirana ku ma Facebook nibo batumye tubico turi mushaka kuzima ngo muzimangane burundu hangara umufana kuko ni bano bafana mutegura ibiteramo bakaza kubaraba bakemera bagakorera ku rutonde muba mwatanze ku mafishe ngo ni saa 9 mugatangura ibiteramo saa 1 y'ijoro ariko bakemera bakabarindira ibyo saa 1 y'ijoro mugateramana bagatanga inoti zabo hanyuma ejo mukagura iyo miduga hanyuma ejo mukaronka ukuntu muri ayo mazu hanyuma ejo mukaronka ukuntu mukora iyindi miziki ariko umufana kino gihe ari gufatwa uko ashatse umufana kino gihe ari gukogwa mu bwonko ngo bariko barasaba ko mwokora imiziki international kandi namwe naho ngo mutaragera aho hantu kure c'est quoi ça umu artiste yiyemera umu artiste abicari ko arakora umu artiste amaze gusoma ibitabo by'umuziki akavuga ati aha bigenda uku naka kugira ngo ashika byagenze uku ntabwo aguma yidogera ku mbuga ngurukana bumenyi ntabwo aguma hangana n'itangazamakuru ntabwo aguma hangana n'abafana araja hagakora igihoga ashikiriza mwabibonye naha mu Burundi honyene mu Burundi gusa ni mu Burundi honyene ndi kubibona aho usanga umu artiste yera kwa mbere gushaka wa gatanu ari mwihangana murahangana nande iri no hangana rirabinjiriza iki ibi byari bya kera kino gihe
umufana aratahura ko music umuziki mwiza ko ari ushobora gutuma muhamagagwa muri ano mahiganwa y'urwego mpuzamakungu muri ko muravanga mwategereza guhamagagwamo. Ve mu majambo, ve mu bikorwa mu bikomeze. Te navuzwe byinshi. Navuzwe byinshi, ndazi ma commentaire baranabigaruka ko ndazi baraza no kwandika kandi ibintu bitaki no fata ko ari ngubuye mba ndiko ndanywa. Bro twaciye mu bintu byinshi cyane, kino gihe birababaje kubona aho music gutera intambwe ahubwo biri kwirashita. Ubu rero habaye ihangana hagati y'abartiste ubwabo. Nka Sapina MB Data muri gufiki. Muri gufiki. Kuva mu gatondo murenze ugwamo abakunzi b'umuziki w'u Burundi, kuva mu gatondo muri mu ma text ari vide. Muri gufiki. None umufana nawe acahagarara he? Abariko arashigikira mu gihe bariko barashihana. Nina beef zitari za business. Ko aro beef za business. Beef zo kwidokera kuri Facebook text no. No. Umufana ni ikintu gikomeye, arabacisha mwijisho kandi aje kubacisha mwijisho, ejo muteguye ibintu ntaza. Kino gihe abaririmbyi bose babaye ba promoters. Abaririmbyi bose babaye ba promoters kabisa. Haruhande kwa promoters mu nyuma habaho no guhangana ku mbuga zabo aho guposta ibikorwa bishobora kugira icyo bifashije umufana. Uyo kino gihe umufana ari kwatakwa ngo niwe ariko barasubiza umuziki w'u Burundi nyuma. Kandi umufana arafise uburenganzira bwo kugira icyo asavye umu artiste. Ati jambo na wogira uko. Arafise uburenganzira bwo kugira icyo afashe umumenyesha makuru. Jambo namwe dushikiriza ibiganiro bimeze uko. Kuko uno mufana cyangwa uno muntu akurikirana radio icyo ariko aragusaba utakimuhaye arakuva inyuma. Arakuva inyuma ariko bimeze. Kandi amaze kukuva inyuma tadukoresha wa mugani ngo tutamba wiroreye. Tamba wiroreye. Ve mutu jambo. Ukoze indirimbo ikaba nziza si ugomba kumutangaza ngo indirimbo ni nziza no. Si ugomba kumutangaza ngo indirimbo ni nziza, no. Yego nivyo uja gutera ubureza arabwibanza, ariko umufana nawe aragaruka ahubwira ati wow, good job. Kandi amaze kubwira good job nibisigura kuco ugira gute? Nibisigura kuca uhindukirira umufana ngo utangure kumubwira amajambo wishaki, utangure kuvyimba. Nibisigura kuco uhindukira mu nyuma ngo utangure kwereka abandi ba artiste ko ataco bariko barakora. Nuri wenyene vyokunda ko ushobora gufata igisata cha entertainment mu Burundi wenyene ntibikunda uri wenyene ntibikunda. Ni bwa bugirigiri bugira babiri, muje hamwe muve mu bintu by'ikiniki. Bo abartiste bamwe turabona baravuye mu gihugu bagenda hanze, kandi iyo mu artiste avuye mu gihugu agaja hanze ni gake ibikorwa vyiwe bisubira kugira inguvu nkuko vyahora. Okay, barafite ukuntu babikora mugabo biragoye. Sico kimwe no artiste ari sur place, artiste ari kuri terrain. Neme n'abamenyesha makuru uko nakora nkiri ngaho mu Burundi siko nkora ndi ngaho. Aha dufise umuntu abafise ibintu byinshi bimurariri. Aha nta mikino, aho udakora kabisa urabaho nabi. Niko bimeze. Udakora uherekeza abandi. Yumvikana ko ari udashobora guheba akazi, ugomba ukurikirana ibi ntibikunda. Ariko ndi gutangazwa abartiste fata ibikorwa byanyu nk'akazi, business. Fata ibikorwa byanyu nk'akazi. Music y'u Burundi tubwizanye kuri kino gihe biragoye kuvuga ko ihari. Biragoye kuvuga ko ari ya muziki twari tuzi
muri za 2012 2015 2018 gushika muri 2020 music yari imeze neza, ibiteramo kwa wingi, amasamirizi ubona ko nyene ibintu bimeze neza, ariko ubu harahindutse ibintu byinshi, habayeho utambukira mu mugaro, kugara. Kugala. Benny Prince ati izi live uri kurazana ngo wibagiye connection ya hani wacu, kumbure muzokiraba neza, ndazi ko bitoroshe. You know, birababaje cyane. Menyesha makuru bararushe bikwiye, aba promoters bararushe bikwiye. Umuntu wese yagize urara kugira ngo music igera itegerezwa kugira kino gihe hari abariko baricuza. Hari abariko baricuza. Arabagira bati twarakoze mugabo ivyo twaharanira ntavyo turiko turabona. Ivyo twaharanira. Ngo muragurukada mugani wa Jojo uhora muri mu kirere kabisa. Habonde atrosa wadari n'izindi anandi mahiganwa menshi agiye kuba mwe mutazogaragara. Mwagaragare nko gute? Mwagaragare nko gute? Amahiganwa mo yajamwo gute kandi hagati yanyu bwanyu mu Burundi music iriko irazimanga kugutambukira ku mahiti. Hiti zaho nyene. Artiste agezaho atanga intumbero kwamenyesha makuru avuga ati mutegerezwa kunkorera ibi nibi ataco yarishe. Amasamiriza ari muri business bro. Amasamiriza ari amafaranga menshi neganda bibiri banga. Burya amasamirizi iradiyo irariha amafaranga ku kwezi, kandi radio yagusanga kenshi mu kuriha inzo bakoreramwe biba bitandukanye najya amazu dusanzwe tubamwe. Urasanga iradiyo iri miliyoni ku kwezi. Hariho n'amaradiyo ariho miliyoni 2 ku kwezi inzu bakoreramwe. Miliyoni 2. Aho ni inzu yonyene, ibintu by'amatara ntibirimwo, ibintu by'amazi ntibirimwo, connection ntirimwo n'ibindi bitandukanye. Imodokari irura bamenyesha makuru aho ntirimwo. Ndiko ndabasobanurira. Émetteur kubatabizi, ndavuga émetteur yemeta ijya itumira radiyo ivuga. Kunsamirizi zikoresha ama émetteur akorera ngaho Bujumbura gusa usanga bafite émetteur imwe bari 1,500 cy'amadolari ku mwaka. Anga ndababwira kanga amaradiyo, ndababwira ko aba ariko aritanga kuko murazi ko nayabaye imyaka itari mike uko akora ndabizi. Iyi radio ifise émetteur imwe, ndavuga amaradiyo asamiranye ngaho Bujumbura gusa no mu misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura bariha 1,500 cy'amadolari, $1,500 par an. Ayo n'amafaranga bariha ikigo kijeje kwikirana ko amaradiyo neza AFC niyo barihira ayo mafaranga. Amasamirizi usanga asamiranira hi Bujumbura no mu gihugu hagati bafise émetteur 2 yitegura gusohora $3,000 ku mwaka, $3,000 par an. Hari n'abagira émetteur 3 bivana naho yifuza kwisamirizi ishika. Aho ndiko ndavuga kugira mwumve ko amasamirizi hari bisata bimwe yitangira harimo n'umuziki, mugabo n'abanyamuzika aca bahindukira bagafata mu gahanga no maradiyo. Mbwira rero wewe urumva ukuntu bariko barakora, bariko baritanga, bariko baragwana. Hari igihe ukwezi gushobora guhera, insamirizi atana meme difra yinjije bataronse aba sponsor cyangwa bataronse ababaha akazi. Ano ma company bitakunze ko bashobora gukorana, ugasanga bari isofye bene imitahe
kandi nkuko kwisopa bagumye bari hafi bano ba artiste ndetse n'ibindi bisata. Mugarika amagara ku ba artiste cyane cyane usanga rimwe na rimwe ariho bahindukira bakaburira indero abamenyesha makuru n'amaradiyo. Hari n'abamenyesha makuru bahembwa ku mafaranga binjije mu iradiyo, bavuga ati percent needs, rero nimwakora fresh muzohembwa bizogenda uko. Hari n'ababenevol usanga bakora mu bwita bajya ariko barimenyereza ibyo bakabahitamwo bagashobora kugirwa abakozi. Ibintu by'amaradiyo reka nekubiteba ko cyane kuko habaho kwitanga kudasanzwe, ariko mba nshaka ko insamirizi igomba kubahwa. Abartiste biyadukiza ugasanga bariko baravuga amajambo bishakiye ku maradiyo, bagomba kubaha insamirizi. Insamirizi izi mbuga zije vuba, tubwizanye kuri insamirizi aho hambere hahise atambuga ziraza insamirizi ivuze haragera n'igihe n'umuntu mubagije isani sangapi akaca kubwira ati nisayi, akaca kubaza ngo iri ku iradiyo. Yumvikana ko insamirizi ni ikintu kizewe. N'isaha wasanga umuntu abanza kubaza ngo n'isaha yawe ngo iri ku iradiyo, kandi iradiyo nayo iregerwa n'iki? Iregerwa n'abana b'abantu nyene bakorerayo. Mugabo ukumva ko hari akaruvuga ati ikintu gitangajwe n'iradiyo ni ikintu nza kwizera gusumba icyo nza kumva na kanaka. Yo cyace nico gituma ubona ko amaradiyo rimwe na rimwe leta ntishobora kureka ngo aguma akora uko ashatse. Amaradiyo arakurikiranwa cyane, CNC n'itukazijejwe, habaye uguhengama, habaye ukora kutariko barugara. Rero iyo ino radiyo duhaye umwanya ikavuga ati mwe turabahaye umwanya mugabo nidukorane, hanyuma tugasanga ino myanya mwahawe mumaze kuba ibihanganye bangangaje, muca mutangura kugira gute kuvyimba, mugaca mutangura mugahindukira mukavuga nabi uwabaretse. Ndavuga amaradiyo n'amenyesha makuru, ni ibintu nzi imiruho yabyo, ni ibintu nzi ukuntu aba directeur cyangwa abayobozi b'amaradiyo bahangayika kugira ngo abakozi baronke amafaranga. Mugasanga bana bamenyesha makuru bariko baracisha habo bagira bati twe tugira dukwane na bino bisata mugabo duhawe ko twoposhinga umuziki, hanyuma cyo canke hirya y'ibintu. Ego iradiyo nitangaza umuziki gusa, bari n'ibisata bitandukanye byinshi, mugabo je navyo ndeka duhagare ku muziki ko aba artiste no bakunda kuburira indero ano masamirizi. Ndavuga bamwe abartiste bamwe uko si bose. Bano bamvungira ni ibi by'imyidogo yanyu usanga sizotuma muja muri ano mahiganwa y'urwego mpuzamakungu muriko muravuga. Ikizotuma muja muri ano mahiganwa y'urwego mpuzamakungu ni ukumenya d'abord icyo muriko murakora, ni ukuraba abandi kugira ngo bahashike bakoze iki. Abartiste bacu ni baba artiste baronse amafaranga bategera biyumvira kuja kwana collabo n'abandi ba artiste nyene bagaragara muri ano mahiganwa y'urwego mpuzamakungu. Aronse amahera ni imodoka nziza, nabigeme beza, ni kunywa amashampanye kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu, bakibagirwa ko ano mafaranga yavuye mu muziki kugira ngo bawukomeze. Ni umurima bagomba gutabira. Uno muri bagomba kutabiziki, bagomba kwibwira ati nindagezweho kino gihe pyu collabo, nindagezweho kino gihe pyu collabo. Ejo rero bano ba artiste no bazogira guti no bazotuma bashika hano nyene abandi bageze. Mugambo givyo mutaravyumvira, igihe ivyo mukiri kure yavyo niho haha muhindukira mugaca mutangura gutana kwa mashavu. Nigeze niyo myaka yahera numva ngo mugeze ku biciro bimeze ukuntu uku, amafaranga ngana uku, okay. Mugahiga ko hoba collabo zimwe zikomakomeye ukabura aba legend sinzi byabaye, bamwe bahavuye banabivamwo, bandi baja mu zindi business. Abagisigaye muri uno muziki ni ngorane, iki gihe bari gutegana imitego. None no mahigano muzi bajamwo gute? Muzi bajamwo gute? Biragoye cyane. So yajase nyene kugaruka kubiriko biraba mu muziki na kamaramaza ba artiste sinzi bamwe barasinziriye, abandi
bari gushihana ku mbuga, abandi baracagwanira amakomanteri, ngo komanteri nyinshi, abandi baracagwanira amavyuzi na kwije vyuzi ibihumbi bingana ukundi kingi muri abana, abandi ubu gusora indirimbo kwidoga, abandi bartiste bahera mu gitondo gushaka umugoroba bariko baridoga, abandi bana bari kwandika, bari kwiyumvira, bari gupanga plan y'ibikorwa vyabo kugira ngo ivyo batashitse ko mu mwaka w'ejo no mwaka babishikeko. Mugabo ikibazo kihari mbona umengo siho muri nabino ano makosa yagiye arabana ntabo mbona bariko barayakosora, ziracyari ibintu kwidoga, ni imyidogo gusa, nta ntambwe mbona. Birababaje cyane, nta wuzi ko ari no ntambara ariko irabera muri Congo, yatumye ibintu byose bipararangana na M23 n'igisirikare cya Congo, nta wuzi icyo biriko birava ko twenda abona umenga ibintu byose cyane cyane mu muziki byanse umu artiste asohoye indirimbo kino gihe aho gukomeza kumenya ati akaruta kandi karakamira, ahubwo ahangara abakoze ibishoboka byose kugira ngo no muziki ugere kure, hacabaho guhangarana. Birababaje, reka nikiri noti je hano nipambanire. Ubu aba manager baratinya gushora imitahe mu ba artiste, ahandi mugabo aba manager bagomeza kwiyongera, bagomba bashora imitahe mu bantu ze, bagomba bashora imitahe mu ba artiste, bagomba ibintu urabona ko ijya ni vibration kabisa. Muga twebwe iwacu ubu nawe barabashamo udufaranga dukeya, baracitse intege. None ushira amafaranga gute mu artiste bagomba bashira? Abartiste bigaragara ko mengo nta mbono bafise. Kanigiye